tuvuze ijambo agashomeri bisigura kubaho utagira ico ukora, ariko umaze kuba uri umuntu ufise amaboko, ufise inguvu zo gukora, ntibikwiye ko wobaho utagira ico ukora, kuko muri no minsi hariho n'abantu baronse ico bakora kubw'abashomeri. Umuntu ugasanga afise igikorwa ariko arakora agikorera abashomeri, sinzi ko ngaho ntahurika. Ugasanga hariho ibinyamakuru vyavutse bifise n'akazi kenshi bikora, mugabo abantu babikurikirana, abantu batora abantu baguma ariko barakurikirana ku mwanya ivy'ico kinyamakuru kivuga ni babashomeri. No kuvuga ivyo binyamakuru vyahawe akazi n'abashomeri. Uno musi hariho ama-organisation ariko ahabwa akazi n'abashomeri. Ariko turakwiye kwijukira tukava mu kubaho tudafite ico dukora, umuntu wese agafuma akora ikintu, novuga ikintu kitariko kiramuhemba, mugabo ariko arakora, ntabeho yitwa ko ashomereye.